Nitekana umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike, umutekano, agateka kazi na muntu ndetse n'ibiriko biravugwa kuri kahise. Ndabaye kazi mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu zigize igihugu mu ndinganizo nshasha. Ndabaye kazi mwe muri mu bisagara bitandukanye abadukurikirana n'abayerere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Mwese ndabaye kazi muri ano makuru kandi abakengurukiye ko tubana umunsi ku munsi. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 imyaka 11 irarangiye. Hari kwigenekerezo 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2026 imyaka 11 irarangiye haruye umunsi kundu hageragejwe gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi President Peter Nkurunziza. Turaza kugaruka ko vyaranzira igenekerezo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Inyuma y'umutaga w'igenekerezo 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015 mu Burundi harabaye igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi bwari buhari. Gusa kandi muri ano makuru turaza kugaruka no kuri vyinshi bitandukanye biva muri raporo zinyegeje za zimwe mu ndongozi ngaha mu gihugu c'u Burundi cyane abiganjemwo abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi. Hari mu gihe President Nkurunziza umukuru w'igihugu w'ico gihe ari mu rugendo mu gihugu ca Tanzania aho yari yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere. Muri iyo nama akaba ari kumwe n'abandi bategetsi batandukanye b'igihugu c'u Burundi. Umugwi w'abasirikare bakaba babibonye nk'akaryo ko kugerageza kumuhirika na mwarirya ngatari mu gihugu. Uwo munsi General Major Godefroid Niyombare yahoze ari umukuru w'iperereza ry'u Burundi akaba yari yaranigeze no kurongora ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi yatangaje ku radio yigenga ko President Nkurunziza yakwe ku butegetsi na leta yiwe yose. Ico gihe Godefroid Niyombare yamenyesheje kandi ko abanyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje butandukanye ari bo boce bafata amabanga yo guhagararira ubushikiranganje butandukanye barimwo. Iryo geragaza ryo guhirika ubutegetsi ntiryabereye kuko uwo mugwi w'abasirikare wari hejeje gutangaza ko atembagaje ubutegetsi utashoboye gufata insamirizi n'imbonesha kure vy'igihugu. Ingabo zikaba zitaraborohereje. Umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare ico gihe General Prime Niyongabo akaba yahavanye tanga ihumure ku barundi bose mu kumenyesha ko itembagazwa ry'ubutegetsi ryatangajwe bari burijwemwo. Izo byose vyabaye mu gihe kandi hari hamaze iminsi ariko haba imyerekano mu makariti yatandukanye y'igisagara ca Bujumbura hamwe ndetse no mu bindi bice bimwe vy'igihugu. Imyerekano yabavuga ko bagwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu w'ico gihe President Nkurunziza. Abo bari mu myerekano bakaba bavuga ko ico kiringo kinyuranye n'ibwizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha. Gushika iki gihe hakaba hari abafatanya iryo gerageza ryo guhirika ubutegetsi hamwe n'iyo myerekano bamwe mbere bita imigumuko bisunze uko yo bagiye iragenda. Ico abatunganije imyerekano bakaba batacemera kuko ngo abagaragaje gutembagaza ubutegetsi ari umugwi w'abasirikare mu gihe abariko bagira imyerekano nabo barabasivile. Inyuma y'iryo burizwamo ry'iyo gerageza ryo guhirika ubutegetsi imyerekano yari imaze hafi indwi zitatu ikaba itabandanije nayo abamenyekanye ko bagize urara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bakaba bamwe barafashwe barapfungwa abandi barahunga. Bamwe mu barongoye ibimenyesha makuru vyatangaje ko ubutegetsi bujeje guhirikwa bakaba nabo nyene bahavanye basohoregwa imitahe mpuzamakungu bagezwa kwifadikanya n'abagaragaje guhirika ubutegetsi nayo ibimenyesha makuru vyabo birugagwa bikaba bimwe muri vyo vyuguruye haciye imyaka itari miki ibindi bikaba bibandanya gukorera mu buhungiro iyo bahungiye. Nubwo bimeze gutya ariko hari bamwe mu bashikiriza ivyinshi muri raporo ndetse n'amatohoza yakozwe n'abahinga bigenga mu bijanye n'ibi byitembagazwa ry'ubutegetsi. Abo bakaba barimwo abo mu masosiyete civile ndetse n'abari bahagarariye ibihugu vyabo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakaba barigeze gushira habona raporo ikubiyemwo ibinyoma bine bihambaye cyane ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza bwakwiragiza iyo hagaze igenekerezo 13 Rusama. Ivyo binyoma bikaba byari bifise intumbero yo kwiyeza no gucanishamwo abarundi. Ikinyoma ca mbere bagarutse ko ngo kivuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi kugenekerezo 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015 ari babandi bari bagomvye gutembagaza ubutegetsi bwa President Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Nkuko bitangazwa Ngico ni ikinyoma cambaye ubusa.
ngo babandi ifobetse ibintu vyinshi mu mutima w'abarundi ngo harimo imvugo inyegejemwe vy'amoko. Abafashe umugambi wo guhagarika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ngo n'abasirikare bava mu moko yose barimo abahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB n'abahoze mu migwi yafashe ibigwanisha inyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye. Umukuru wabo ni General Major Godefroid Niyombare yahoze agwana mu muhari CNDD-FDD, mu nyuma yahavuye yashingwa na Petero Nkurunziza amabanga ahambaye kurongora ibiro bikuru vya gisirikare imyaka 7, amagira umuhanuzi adasanzwe wiwe amurungika guserukira Burundi muri Kenya, mu nyuma amushinga kurongora ibiro bikuru vy'igendereza. Uretse General Niyombare, umuntu yokwibutsa kandi izindi ntwazangabo 13 zifise ipete rya General zahoze muri CNDD-FDD zandikiye Petero Nkurunziza muri Munyonyi umwaka wa 2014 ziyamiriza amabi y'intwaro yiwe. Petero Nkurunziza kugira ngo azihoyahoye yabanje kubogoza General Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni, acatangura gushinga amabanga akomeye no gutera ubwo bamwe mu banditse ubwo rwandiko, gutyo ababacanishijwemwo. Kugenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2015 icegera ca General Niyombare mu gutembagaza ubutegetsi yari General Major Cyril Ndayirukiye yahoze mu gisirikare ca kera, nawe nyene akaba yarajejwe n'igihugu amabanga akomeye cyane harimo no kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi. Uravye nk'abasirikare bose bari muri ico gikorwa bafise ipete rya General bagiye mu gikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi kugenekerezo 13 Rusama umwaka wa 2015, benshi nabahoze bagwana muri CNDD-FDD, haba mu bapfunzwe no mu bahunze igihugu. Kuvuga ngo ni babandi birumvikana ngo kari ugushikuza kugira ngo bavyura agatima k'amacakubiri abiyamirije ikiringo ca gatatu, ngo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa abashatse guri ku butegetsi n'abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi, abagaritse kudeta nabo n'abasirikare barimwo abahutu n'abatutsi. Ikinyoma gikomeye ca kabiri kivuga ngo abanyagihugu barirutse ku bashatse gutembagaza ubutegetsi n'ibirenge birasha. Ivyo benshi babonye kugenekerezo 13 Rusama umwaka wa 2015 bamaze gutangaza ko ubutegetsi busenyutse, abanyagihugu b'amoko yose bihaye amabarabara barahimbaza. N'ababa mu makarisi yatitavye cyane iyo myerekano nka Kamenge, uwo munsi basidukanye niyo nka biruka mu gisagara hagati. Abanyagatumba ntibatanzwe kuva Gatumba n'amaguru baza kwingina mu gisagara ca Bujumbura. Abantu benshi mu gihugu baraye baranywa inzoga biruhutsa. Mu gihugu cose nta na hamwe havuzwe imyerekano yo kwiyamiriza General Godefroid Niyombare. Icatumye rabashatse gutembagaza ubutegetsi bananirwa ntabwo ari abanyagihugu babirutseko, ahubwo hanini no gucara nk'uko abasirikare baba banageze kukutumvikana neza urongora igihugu. Mu mburano ziwe ni kenshi General Cyril Ndayirukiye yasavye ko bozana General Prime Niyongabo na General Ponsier Gaciye ubwenge. Yaremeje ko umugambi bawupangiye hamwe, ico kubikurako sico na gato, ahubwo mu abasirikare baracanyemwo. Mu mwaka w'1993 abanyagihugu bariyamirije itembagazwa ry'ubutegetsi bwa President Melchior Ndadaye. Mu mwaka wa 2015 una munyagihugu yagurutse ko vyamiriza. Nkurunziza ngo sindadaye ntaho bahuriye kuko umwe yavuga gateka kazi na mununda agenzwe n'iterabwoba kandi ntiyerekwa umwidegemvyo w'abanyagihugu. Iterabwoba n'agatotezo bigirirwa abanyagihugu ngo birerekana ko neza ko Nkurunziza yarazi ko adashigikiwe n'abanyagihugu, arekuye abarundi bakidegemvya. Bukeye yobasa murantunge ngo arekuye abarundi bakidegemvye, bukeye yobasanga kandi mwibarabara basaba ko afatwa akishira amaraso y'inzira karengane yasheshe. Ngo yarabizi niyo mpamvu atemerera abandi kwiyamamaza gukomeza imigambwe, kandi atemera ko haba amashiramwe yigenga n'ibimenyesha makuru vyigenga. Ngiyaba Nkurunziza yarazi neza ko ashigikiwe ntaba yaraturubitsa abarundi. Inzego ziyo ngo ntiziba zari zijejwe kunyuruza, kugandagura, kwica urubozo, gutera ubwoba gusa, ngo ntaba kandi yarabujije amaradiyo yigenga gukora icese mu Burundi. Ngiro rero inyota y'impinduka iri mu Barundi ngiraboneka kandi yarayizi. Ikinyoma ca gatatu kigira gatatu ngo nico gufatanya imyerekano yo kwemeriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza n'ivyo gutembagaza ubutegetsi. Imyerekano yakozwe n'abanyagihugu, abasivile b'amoko yose bo mu mpande zose za politike, bo mu madini yose. Abanyagihugu biyamirije ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yo kunywanisha abarundi. Abagiye mu myerekano nta munsi numwe bigeze basaba abasirikare ngo batembagaza ubutegetsi, ahubwo abo basaba Petero Nkurunziza ko ahagarika ivyo kwitoza ku gahotoro umugambwe wo gatora uwundi
kandida azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu amatora akagenda neza maze utsinze akarongora igihugu. Abagiye mu myiyerekano kandi ngo ntibigeze banka amatora y'umwaka wa 2015 ahubwo basaba ko agenda neza demokarasi gakomera mu Burundi. Abashatse gutembagaza ubutegetsi nabo n'abasirikare baje bavuga ko bashaka gutabara abanyagihugu mu guhagarika ingene abapolisi bariko barasesa amaraso y'abarundi bariko bakora imyerekano uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryabo. Abatembagaje ubutegetsi ntibigeze bavuga ko babisabwe n'abari mu myerekano. Igihe baje ku maradiyo atandukanye ntibigeze bavuga ko inama n'imigambi yabo babikoranye n'abanyagihugu. Gufatanya iyo migwi ibiri rero ngo ni kinyoma cyambaye ubusa kijanye no gushaka kwiyeza kwa Petero Nkurunziza ku mabada asanzwe yakoreye abarundi n'amahano yazaniye igihugu. Niko abanyagihugu bumvise intwaro yari kirabica ihagaritswe bariruhukije ngo ariko ivyo ntawe bihuriye no gutembagaza ubutegetsi. Ikinyoma gihambaye kigira kane nico kurondera kwambika ubwoko ibijanye vyose no kwanga ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Umuntu wa mbere yandikiye Petero Nkurunziza yemeriza umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ni Leonidas Hatungimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Abo batabizi Leonidas Hatungimana asanga ubwoko na Petero Nkurunziza kandi nimwe mu ntwazangabo zari zikomeye mu rugamba rwa FDD. Mu nyuma inama nshinga amateka irongowe na Pio Ntavyo hanyuma yaranse gutora ibwirizwa shingiro rishasha ryatuma Nkurunziza ashobora kwitoza. Ku batabizi nanone kandi Pio Ntavyo hanyuma yari mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD FDD ico twakwita Conseil de Sage kandi yarasangiye ubwoko na Petero Nkurunziza. Mu nyuma abasirikare bakuru 13 bafise ipete rya generale abahoze bagwana muri CNDD FDD barandikiye Petero Nkurunziza biyamiriza ikiringo ca gatatu bose kandi basangiye ubwoko na Nkurunziza. Inyuma yaho muri Nzeri umwaka wa 2015 amashiramwe yigenga yarandikiye Petero Nkurunziza amumenyesha ko niyaramuka yitojeje bazoca bahamagara abanyagihugu mu myerekano. Inyuma gato umukuru w'igendereza General Niyombare yarandikiye Petero Nkurunziza amwereka ko kwitoza ubwa gatatu bizokwegera amahana igihugu. Nkurunziza yisemwe guca abaguza General Niyombare. General Godefroid Niyombare asanga ubwoko na Petero Nkurunziza. Inyuma yaho abategetsi batari bake barandikiye Petero Nkurunziza bamusaba ko ku neza y'igihugu atokwitoza ubwa gatatu. Benshi rero baciye babogozwa mu mabanga yabo nibo bitwa uyu munsi aba fronderi. Benshi muri bo basanga ubwoko na Petero Nkurunziza. Inyuma y'imigambwe ihurikiye muri Muvoma Arusha barahamagaye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Indongozi za Muvoma Arusha zarimwe Leonce Ngendakumana yahoze ari umunyamabanga mukuru wa Frodebu mu gihe ca President Melchior Ndadaye yaranarongoye n'amashinga amateka. Harimwo Yohani Minani yahoze muri leta ya Melchior Ndadaye yaranarongoye n'amashinga amateka. Harimwo Shivano Mugwengezo abarongoye umugwi w'abafonderi n'abandi. Aba bose barimwo abahutu n'abatutsi. Mu nyuma rero niho Nyezina yatangura kugenekerezo ya 2026 ndamukiza umwaka wa 2015 murantunge. Niho imyerekano yatangira icese. Ngo niho kwibagira ko kandi imyerekano yasomborokejwe nuko Petero Nkurunziza yari yaratangaje ko azokwitoza karenga ku mapuro zose yawe n'abarundi n'amakungu. Mu nama y'inararibonye za CNDD FDD bamwe mu ndongozi zikomeye z'igihugu bari yamirije iyo ntumbero yo guta igihugu mu kaga. Aho two kwibutsa bamwe muri izo ndongozi ziyamirije uwo mugambi ugahitsa Nkurunziza. Abo ni nka Gervais Rufyikira ari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, Pio Ntavyo hanyuma yari umukuru w'inama nshinga amateka, Mohamed Rukara yari umuhuza w'abarundi na Jeremy Ngendakumana aho zarongoye CNDD FDD. Benshi muri abo bakaba bari basangiye ubwoko na Nkurunziza. Imyerekano yarabaye icese mu mihingo myinshi y'igihugu ku buryo ubutegetsi bwa Nkurunziza bwahavuye bwugara amaradiyo bumaze kubona ko igihugu cyose kigira cinjira mu myerekano. Uyu munsi rero babesha ngo yiyamirijwe n'amakaritsiye ane yo mu gisagara ca Bujumbura, Bakanuma, Buterere, Kinama, Kanyosha, Bwiza na Buyenzi, kandi aho hose haranapfiriye abantu. Amakomine ya Bujumbura Rurari birirwa baranyuruza abari barongoye imyerekano ariko ntibigera bavuga ko habayeho imyerekano. Mu igata ryo gutanga imihoho, Gervais Rufyikiri yamenyesheje ko imyerekano yabaye mu makomine arenga 60 naho itakomeye hose cyo kimwe. Ikibazo cyo kubaza Nkurunziza ngo coba ari kimwe mu gihe yoba kiriho. Mbega niwe mutu wenyene yashobora kwitoza muri CNDD FDD. Varisi Ndayishimiye so yari mu mwaka wa 2015. Ngo iki gihugu cinjira mu mahano no kubera iki ataretse Ndayishimiye canke izindi njyamonyo za CNDD FDD ngazitoze. Aho basangiye ubwoko ni benshi baragwanye kumbure bakanamurusha ni benshi. Ni giki cyatuma atawundi yo kwitoza maze demokarasi kabandanya mwituze n'ubufatane bw'abarundi.
ngo yamavuga ngo ingorane zatewe n'abakoroni, ngo tubwira umukoroni yamutumye kwitoza ubwa gatatu ahonyoye ibwizwa shingiro. Uko mwumva ibwizwa ryamurekurira kwitoza ni igiki cari catumye kurondera kurihindura. Mbega aho aguma beshera abo yita babandi yobarusha abahutu Gervase Rufyikiri, Pio Ntavyo, hanyuma Leonidas Hatungimana, Onesime Nduwimana, Lieutenant General Guillaume Nabindika, Lieutenant Major Murantunge, General Major Godefroid Niyombare, General Major Jeremy Ntiranyibagira, General Major Juvenal Niyungeko, General Major Prime Ngowe n'ubusa, General Rodrigue Bunyoni murumuna wa Alain Guillaume Bunyoni, General Zenone Ndabaneze, General Leonard Ngendakumana n'abandi batari bake bahoze basangiye urugamba muri CNDD FDD bagurutse bakemeriza icese ikiringo nsesa maraso. Ukiretse kwikunda, hari ikindi cyatumye President Nkurunziza ahitamwo kumira ku butegetsi abanje gusesa amaraso y'abarundi. Inyuma y'ibinyoma vyose vy'ubutegetsi hari ifoto ya General Niyombare ne Sirenda yirukiye zamazi yibutsa abantu benshi ko abahutu n'abatutsi barengeye indyane za kera mu kwiyameza ikiringo nsesa amaraso ca Nkurunziza. Ikinyoma gifise iminsi ngariko kirasendwa nk'uko benshi makurikirana ivya politike ndetse n'agateka kazi na muntu nga mu gihugu c'u Burundi bo ubwabo babishikiriza. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru nguvuga ngo vaho ndahaje ngarabanza yitonde, igihugu si cana sintango y'ugwagwa. President Ndayishimiye kuri no munsi imigambwe 37 niyo yitavye ikiganiro cabereye ikiriri. Muri iyo migambwe harimwo 5 yanditse urwandiko isaba umubonano n'umukuru w'igihugu. Iyo nabikaba ayisabanya Frodebu, Uprona, CNL, Codebu na CDP. Mu rwandiko yashize ahabona ku igenekerezo y'umunani Rusamu y'umwaka, iyo migambwe yatangaje ko itobandanya mu bikorwa vy'amatora yimirije mu gihe hatobanza kuba ibiganiro hagati y'abanyepolitike bose na sene kugira hategurwa amatora meza kandi yizewe n'abene gihugu. Kuri uyu munsi rero igenekerezo 15 Rusama, iyo migambwe 5 yashize ku meza ivyifuzo vyayo, aho yaserukiwe na Olivier Nkurunziza aramuswa umugambwe Uprona. N'indi migambwe 32 nayo nyene yarashikirije uko ibona amatora yo tunganywa neza. Hitezwe kandi ko abandi baza kuganira bongere bahanure. Umukuru w'igihugu yibukije iyo migambwe ko igihugu atari intango y'ugwagwa umwe wese aramukigwa gusomako, ngo ko abitoza ari bake gusumba abatora. Ntibotarera ubwonko kuko abene gihugu ari bo mucamanza. Aracira gace kandi imigambwe yumvira ko ikomeye kandi atabantu bari inyuma yayo. Ati Burundi ni igihugu gicicaye mu kinogo kandi bisabwa ko tukivamwo. Ngo nta kindi rero iyo migambwe yitwaza atari kuvuga ko igihugu gikenye. Ikiza rero ngo nuko indinganizo bahuriye ko ariyo kugikura mu bukene. Ngabibaza ko boshika mu burongozi baca batunganya neza vyose. Yabibukije ko abo barongora ari abantu atari intama. Ati uvuga ngo vaho ndahaje arabanza yitonde, ngo umuntu akwiye gutegera ivyo agiyemwo kuko igihugu si cana, si intango y'ugwagwa abantu batangura gutereka, umwe wese agatangura guha nkunzi, ngo rero ivyo bituma benshi bahusha. Ati abene gihugu nibo soko ry'ubutegetsi, nta muntu numwe ashobora kwihagira ubwo butegetsi, ngo batagutoye rero emera wongere ushigikire uwo batoye mu matora kugira ngo igihugu mu kigeze kure nk'uko vyatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene Ciboro Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yabaremesheje kuri uno munsi ikiriri nk'uko amakuru atugera ko abivuga. Sivyo gusa kandi kuko hari vyinshi biriko biravugwa, ngo birakenewe ko leta ifata ingingo zibereye mu kuduza amakaminuza yegukira kuko ariko atera asubira inyuma. Ivyo bigashikirizwa na Antoine Manuma arongoye sendika y'abigisha FENASEB inyuma yaho urwego rujejwe gukurikirana amakaminuza mu Burundi rushikirije amanota n'ibibanza amakaminuza afise mu gutanga ubumenyi. Kubwa FENASEB amakaminuza y'abikorera utwabo aza mu bibanza vya mbere bivanye n'ukuntu yitunganije akaronka kandi abigisha babishoboye hamwe n'ibikoresho bikwiye bigatuma atanga inyigisho z'akanovera n'abayigamwe bagatahana ubumenyi buhagije. Aho ni mu gihe kandi nkuko bishikirizwa na Manuma amakaminuza ya leta yugarijwe no kubura abigisha babinonosoye n'ababonetse ngo ntibaharagame bagahurumbira amakaminuza yigenga kugira ngo bazibire igihengeri c'agahembo gato bahabwa mu makaminuza ya leta. Abanyeshuri nabo bayigamwo babayeho mu buzima bubi kuva hugawe uburaro n'uburiro. Kubwa Antoine Manuma arongoye FENASEB ngo birakenewe ko leta ifata ingingo zibereye mu kuduza amakaminuza yegukira kuko ariko atera asubira inyuma.
nayo amakaminuza yegukira bigenga yafatiwe ibihano vyo kutakira abanyeshuri mu mwaka wa mbere mu mwaka uza kuko atashikanye amanota 50%. FENASEB ibona ko adakwiye kugagwa ahubwo yo kwisunga ibisabwa maze akabandanya kwakira abanyeshuri kuko abarundi n'abanyamahanga bo barakenewe. Ni mugihe kandi tukiri kuri vya bindi vya matora ngo amahera akoreshwa mu matora niyo kugwa ko igice kikaja gukora ibindi. Izo zashikirijwe nanone n'umukuru w'igihugu muri ca kiyago cyariko kibera ikiriri kuri uyu munsi genekezo 15 Rusama y'umwaka wa 2026. Valentin Ndayishimiye yaje nawe yitwaje utubazo ashaka gushira ku meza kugira bamufashe kuronka inyishu. Ndayishimiye arifuza kumenya ico bokora batahora bakora kugira amatora aheza agende neza, ngo nukubera iki kandi arabama bavuga ko amatora agenze nabi haba gatosi amatora aheze ariko ntibavuga igihe amatora kiri karaba. Hari abafise kandi umwitwarariko wuko amafaranga ashirwa mu matora yogabanywa. Atekana jewe mbona ko yogabanywa igice kimwe kikaja mu bindi bikorwa vy'iterambere tugakoresha abakora bushake kuko amatora amara iminsi 2 yonyene. Sivyo gusa ngo simaka ushatse gutwara ngo aca bishikako kandi vyo kuvuga ngo nakayahengamye bikwiye guhagarara. Ivyo nubundi vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye muri ca kiyago cyariko kibera ikiriri kuri uyu munsi, aho yabanje gukebura abanyamigambwe mu kubabwira ko uko igihugu cifashe bakibonera mu nyifato. Ngo babonye mu migambwe ari ubusimbira hamwe baca bakigaya, babonye bagabirije kucitangira baca bacubaha. Agira ati nta ubitsa utwiwe mu rugo rwamamo induru, nta uzana imitahama induru. Dushira imbere neza y'Uburundi twihesha iteka tubereke ko turi abagabo kuko abarundi bahanze amaso twebwe duha agaciro rero abene gihugu n'igihugu. Valentin Ndayishimiye yavuze ngo avuga ko kandi ngo bashize hamwe ngo niho itunga ry'igihugu bashobora kurikingira kuritunganya neza ndetse no kuneza ya bose. Abona ko bushingwa kandi ubutegetsi butagoyagoya eka ngo si ngombwa ushatse kurongora abandi ngo aca bishikako n'abarundi bihitiramwo. Yongera ati hari abazi ko bashinze imigambwe baba babaye abavugizi babene gihugu. Muri demokrasi na bene gihugu bitorera, abavugira bene gihugu si imigambwe, abene gihugu basurukirwa nabo bitoreye. Yabandanije ati iyo utabaye wa mbere mu matora ntabagenze nabi ahubwo abamabi iyo bayatovye. Hano uyatovye ntaba yononeye imigambwe aba yononeye igihugu, nico gituma rero hanwa n'amategeko. Ntagire uzosubira kuvuga ngo naka arahengamya ahubwo mwovuga muti kana kaciri hande y'amategeko hanyuma tukamugarukana mu nzira y'amategeko. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butarafyonda kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje rabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yo ba muri politike agati akazi na muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino. No Mpuza TV rero Imana iba hezagiye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru yacu yo arabandanya.